ikintu cambere je ntaco bintwaye ko akazi kose je nakoze bambwira ko nsara donc ariko dede ntangorane mumwe muri kumwe muri entertainment yubahutse akavuga yuko usara kandi kuri bamwe bamwe canke kuri wowe kabona wewe ubwawe ukabona umenga niterambere donc wewe wumva yuko bibabaje ko yako bivuze umukobwa mugenzi wanje kandi akabivuga nkanavyumva yumvire rero nk'ubivuga sindabimenye yumvire nk'unagerageza kuncinyiza ngo ngume hasi umuntu atari wewe yama yumva umengo wewe yo gukorija muri ibi rumva dede urafise ibintu vyiwe wo decide nka wewe kubera ko ari wewe rero c'est pas elle seulement hariho n'abandi ikintu ca mbere gituma badufatwa ku d'abord nta mwanya ukurikizwa ku mpande zose deje mon journaliste uramuhamagaye 15h ashite 18h umufata neza gute ikigira kabiri nyene gutegura igiteramo avuze yuko show itangura 15h itangiye 20h none uwo mumenyesha makuru nazingiye envelope ni yarindiriye vraiment wo kwicara kuva 15h gushika 20h bimeze gute dede tumuzi ahamagaza ibinyamakuru byinshi cyane agira yuguruze navuga nka media yiwe yitwa Isoko ivyo bintu twahereye aho ntitwasuye kumenya amakuru yavyo mu nyuma tumuna muri Black FM ubu naho afise ikindi kinyamakuru bimeze gute Isoko ko wegeranije ibinyamakuru bitandukanye urabatuma ko nije nka dede ngiye gukora bikomeye muri Isoko vyahereye he ikintu cyambere je sinzosubira guhamagara ikinyamakuru nakimwe ya kubera ko Bonjour, bon après-midi, bonsoir, mu nkundire ndabaramutse mwese aho muri komera dukurikirana muri ndabaramuhije ndabagumbiriye kuri micro ni Digne Delicia himbaza nkuko muvyumva ni kuri Akamu TV kumbura utaradushigikira ndakwinginze dushigikire nkuko wamubikora mu buryo kanaka utaragira s'abonner bien sûr uyigire j'aime commentaire partage kugira ngo tumenye ko tutariko dutamba twirorera imbere ya kamera rero tumwe n'umwigeme sinzi ko ari umwigeme sinzi ko akiri ku isoko sinzi nibiki sinzi mugabo byinshi turabiganira arababwira ukuri kumbure ari ku isoko arabibamenyesha nk'abari ko baramwi dede ndakwakiriye bon merci beaucoup musanze suko menyereye avuga ariko mu ndebere ngene yimanzi ku mukobwa basha tumewe donc unzi mvuga gute dede urani radio ndisamiriziranwa mu bisanzwe ndisamirizi kandi rero baderisha ntitumenyereye bavuga buhoro baderisha ndabakoze ntigikunda ndagwaye gusa ndavuga amaso yimwe oya ndabona hari amariri yambaye meze neza ariko yamucana gose cyane nguri mu nyishu yego bon fiye kwemera sinzi ibyo uvuze ya mu nyishu frère genda bizi merci beaucoup abatakuzi bien sûr kumbura baho umwidondoro wiwawe ukwiye abatakuzi umuntu ngo ntamenywe na bose abatakuzi kugira ngo bakumenye umwanya wawe kwidondora bikwiye oya quand même nibaza ko batanze bonjour canke bonsoir bivanye n'amasaha uza kurabira kino kiganiro nitwa Digne Delicia ndayiragije ndi umujournaliste kuri radio Black FM hanyuma kandi nkongera nkaba umu MC kuri Safi Beach samedi dimanche merci Jere biko biranderange ngene dede avuga vraiment umva nakaju gatuje niho sawa oya uriko uranderanje vraiment sanzwe ntakumenyereye ndabatuye mu musanze kuri Safi Beach oya okay basi hajya mba ndiko ndemsinga ntaco uriko uremsinga hari itandukaniro ryo kuvugira kuri televiziyo ntari itandukaniro ryo kuvugira kuri ntoze kuri uriko uremsinga nta kibazo antuko umuntu yemsinga abafise akaju basi gasohotse kumvikana wese nakubwiye none ko ngwaye grippe ewe ndabatuye tutarakora ikiganiro induru yarafise arambeshe vraiment amajembe yarafise yararenze dede ni sawa remeze neza ego meze neza cyane naho ni gute je ni sawa vraiment okay naho ntiyantumiye ku rubanza rw'uyo bantu b'Imana
je sinzi ico dupfuye umukobwa ntaconzi kandi turitirana araze abantu twitirana ikintu cambere barafashe neza turafatanye neza jewe nanje ndagufatira neza kandi gose kandi urabizwa ndagukunda Selma Dore wibaza yuko urubanza reka ndabisigure si wowe wenyene kandi ama service aracari menshi nta nabandi bazoyajamwe nimwebwe Selma urubanza rwabaye ntigwari rwiwanje rwa rubanza rw'abavyeyi donc abavyeyi guhura urumva jewe na jewe jenyene nibaza ko habaye nyene buncishirizemo ry'amuhongo yezu trume mwagira mucana inoti fresh ntavyo n'ivyahavugiwe ntavyo nzi je gusa urumva na je nyene bambwiye ati hari abashitsi bari hano baherekeze ndaza ndabaramutsa urumva basi hahandi nyene bahejeje no kuvugana hama tugiye guherekeza Dede ati baba baramukoye reka ntibigeze banga Dede arimo ibira Dede mu munsi wayo ibi mu misiza ni vuba rijwi rizoza vraiment vaye msinga mugaza bawe msinga kuri mariage gusa félicitations je bon narayikubwiye byose kandi mwari muberewe mwari mutesa hariyo abantu bibaza yuko bari muri entertainment Dede kumbure turaganira cyane ku rugendo kwa tubwiye ko umujournaliste turaza kuvugana cyane ahanini ku rugendo rw'umujournaliste ivyahura navyo ikindi kigeretse ko ari n'umukobwa kumbura ahura n'intambamye zikanaka mugabo turamenyereye cyane kugira ngo ubure umukobwa uri muri entertainment muri ibintu bya journalisme en plus uri muri sekira ahanini cyane uri muri sekira uremsinga ivyo bintu kuri Dede gute biramworohera bon biranyorohera cyane kuko n'ibintu nakuze nkunda igeretswe kandi ndi sûr neza kuko mumbona jewe nemsinga canke shobora gukora ikiganiro mama wanje mumubonye ararenze cyane kandi ndazi ko muzi ararenze so ni ibintu bindi mu maraso bindimwo ni ibintu nkunda cyane donatire ndakunda umuziki donc maze kuba nkunda umuziki rero byose bica byikora Dede wabyisanzemo gute ivyo bintu byaje gute kuri wewe kuko turakuza ahatandukanye ku ma TV online turakuzi ku ma réseaux sociaux atandukanye ivyo bintu kuri Dede byaje gute bon first of all bari bazi ko je nzo muririmvyikazi no muhira ivyo bari bazi sa ufise n'ijwi navyo nzi gusa nivyo bari bazi ko peut-être nkunda umuziki nkunda kuririmba hama kandi mu mashuri nagiye ndiga aho nagiye ndiga nje no mu bihugu bitandukanye kenshi urumva kuba ahantu utari mu iwanyu donc impano ntiyicarika impano ntiyicarika uretse no ngaha anyi ntiyicarika bien sûr mugabo bimaze kuba utari mu gihugu ciwanyu utari hafi y'abavyeyi hoho rero urabigira serieux cyane kuruta so nakuze ndi umuntu ndirimba hama kandi ibintu bya journalisme narigeze kuba donc muri bajya bamfa journaliste bato cyane ndibuka ko nakora kuri Radio Maria donc chaque samedi wasanga dufise emission tegetswa gutanga y'abana ugasanga rero kenshi ndiko ndayikoresha cyangwa ugasanga nije ndiko ndayobora cyangwa ugasanga donc abandi baraba bajije usanga bafite amasoni mugabo ugasanga jewe nije naba nicaye imbere donc bica binkurira donc cankuruko hama kandi rero je mu buzima busanzwe ndi umuntu ntushaka kumbaza ikintu ngo mburi cyo ndakwishura kandi nk'ubu dushaka kwicarana ngo mburi ikintu ndakubatsa hama kandi ndi umuntu ushaka kumenya ibintu nguma nshaka kumenya ahantu ko twicaye ngaha bimeze gute ahantu donc nguma nshaka kumenya usanga menya utuntu twinshi so nico gituma je urumva n'ibintu byo kumenyesha amakuru sinavuga ngo hari umuntu yigeze avuga ngo ariko aranyigisha oya sema nuko kwishura nabyize kuko mu byo nize harimo na art donc narabyize urumva twaragira ama debate kenshi twaragira ama exercice ugasanga tuko turabikorera ko ibintu nk'ivyo so rero byaranyorohere cyane sinovuga ngo hari umuntu yabinyigishije Selma narabaye inspire n'abantu bagiye batandukanye hanyuma kandi ko yana nsanzwe ndabikunda hama no muri famille turafise aba journaliste
yego gushikaho dede tureke kuko ego nivyo nubwo bidatandukanye cyane ariko twumva umenga n'ubuzi bubiri gushikaho dede yemsinga journalisme no kwemsinga kwemsinga hoho navyo nyene vyaje gute vyagenze gute bon kwemsinga jewe ndibuka yuko kuva nkiri muto iyo habaye anniversaire donc d'abord ndi umuntu nkunda abana cyane ndakunda abana gose no muhira ugiye usanga ari abana benshi ari n'ubuzi kumva ngarondera jewe ukavuga none nk'umwana ngana uko arondera Digne gute donc rero ndibuka yuko habaye na anniversaire wasanga ndiko ndabaha show byashushe ndiko ndemsinga kandi kuvuga ijambo yari automatique wasanga ndiko ndavuga ijambo byihuse donc ntibyangora hama kandi iyo habaye nk'imanza muhira wasanga ndiko ndabasaba muze kumparira nze kwemsinga urabishoboye teko ugasanga mu manza zo muhira iyo habaye nk'ama mariage ama anniversaire biki ugasanga nije ndiko ndagenda kubikora ya hama rero kandi tuvuga ati jewe umunsi umwe nzogerageza nje muri show nkore ndabi ndagenda d'abord ndamanza ndasaba umugenzi wanje ari umu DJ donc dukore wowe uri kuri DJ jewe ndiko ndemsinga donc unyereke uduza ha ugira uko byose arabinyereka ico gihe cyaba show bacambye Digne uri ready ya uri sûr tego niyo yarakibinyereka bacambye ati uri tayari ego ico gihe barambwira ati kubera ko ariko kitangura biraza kugora uri wenyene twereke imyumvira ko biza kungura ahubwo mukampundi muntu abizi cyane bica binanira ni mundeke jeje nyene ndabikora ngira toke ndagenda ndafata mikro naravuze amajambo dabo bamanze baraba ukuntu ngana bararaba amajambo mvuze baravuga uyu mwana ntibibaho ntibishoboka baratangure barabishima baratangura baza barampa ama marché ari nk'ama publicité iki ari nk'ama road show canke bihabaye nk'ama show kandi ico gihe nabaruguru deja ariko Bujumbura narahakorera naruguru nkakorera hanyuma kandi birashika ndava mu gihugu ndaja mu bindi bihugu mbwa hose donc naguma ni adapta turumvise rero ko ari ibintu bimwe bimwe wajurisangamo ukiri umwana gushika n'ubu dede rero turamuzi vraiment muri entertainment ndashaka tuvugane ku rugendo cyane rwa entertainment usanzure muri mu ruhande rwa sekira cyane ni ibintu bitandukanye usanzwe ubona canke nk'umuntu asanzwe amenyereye nkuko watubwiye ko mu journaliste kuri Black FM ni ibintu dusanzwe tumenyereye ahatandukanye aho amateleviziyo kanaka canke ibinyamakuru kanaka byitabira cane nk'igiteramo kanaka so hamwe bigafatwa nabi ahandi bigafatwa neza ndavuga nko haba hari nka evenement canke igiteramo kanaka bakaza ari benshi kumbure bakabura n'ukungene bashaka kubitwararika ngo babaha agaciro kuri dede bivuze iki bonje kubwanje abantu dukorera cyane muri sekila biragoye kandi natwe turagoye first of all turabantu tutazi kumenya aho turi nibyo turimo dutegerezwa gukora bavuga ngo abakunzi ntibaherera mu mubindi wowe uzi ko utatumiwe aho hantu ugiye kugira iki yes nibyo urashaka iyo nkuru itoke turabyumva turabitahura muga quand inkuru wayibonye urashaka kugivugako sivyo ni kubera iki uri kuri radio ushaka gutelefona umuntu ari kuri terekana ukamubaza ati biriko bigenda gute kubera iki iyo info batoyihanahana muga simpaka uhabe urumva hama ikindi kintu naco gufatwa nabi birabavako kubera ko ugiye ikintu cambere umuntu yateguye evenement wewe abafise budget yashize muri iyo evenement ikigira kabiri hariho jewe ndibuka ko hariho evenement hariho management ndimo ndumu project manager so mugabo urumva iyo bateguye ama evenement tutegerezwa kuba tuhari ndibuka neza yuko iyo evenement yakozwe baravuga ati n'umuntu ari muri staff you have to pay urumva n'umuntu uri muri staff utegerezwa kuriha kuko waje ku kazi n'ivyo mugabo urinze winjira muri show ntuza kumbwira ngo ngurumva nibaza ku telefone ndi hari anye ngo oya urariha hamuje kwinjira kuriha
ibisigaye n'inyuma muri evaluation kubera iki hari ibintu biba bitegukanije avuga ati umu artiste aza kuririmba wenyene ntabyo kuvuga ngo uzananye n'aba bouncer ntabyo kuvuga ngo uzananye ngo n'abakiniki wowe urinjira wenyene abasigaye barariha cyangwa bakavuga bati hinje umu artiste n'aba danseur babiri n'umu bouncer umwe donc cyangwa ni artiste avec team y'abantu peut-être nka batanu nukuvuga ukorera kuri ivyo nyene baguhaye ntucu uvuga ngo urumva ngo nanaka ngo na mama ngo havaza mu giteramo ngo reka ngo ndamwinjize ngo kane yuko aza kwinjira mu giteramo murihire hama gusupporting canke niyirihire agusupporting rero je nibaza yuko ivyo bintu biratuva ko natwe bw'ubwacu kubera ko inkuru nivyo tuba tuyishaka muga ntibisigura ko ariyo nkuru yonyene ibihari kandi ntibisigura yuko ego abafana canke abakurikirana ikinyamakuru cawe canke radio yawe baba bakeneye kumenya y'amakuru ariko mu gihe mutahamagawe urarondera ukundi kuntu uyinforma ijya nkuru mugabo bidasigwa ko utegerezwa kugenda wirigura urafatwa nabi baba kubite babagire gute bafase namvise ngo araba bakubitiye kuri airport so kugira ngo birigura kubitwa ugiye n'ahantu utatumiwe ubushakiye deja ntuba wikunda nawe ubwawe mvume ngo ntuba wikunda ubuzi bwacu burimwo amariske menshi cyane mugabo nituze turagerageza kuraba yuko amwe natwe atatuva ariko dede hariho ababa batumiwe ugasanga nabo nyene bafashwe nabi ugasanga umuntu yatumiwe nika kabahasha ategerezwa kuronka soit déplacement kwi déplacer mugabo naho nyene ugasanga naho nyene afashwe nabi ico kintu wo kuvuga kwiki ikintu ca mbere bakwiye kumenya nuko ako kabahasha siko kaba gatwaye umu journaliste agiye kurondera inkuru wewe wamutumye ko kubera kuzi yuko iyo nkuru yawe ari hana ashobora kuyigeza nibaza yuko nabo baba bakwiye kwiga kuko umunsi yaguhamagaye ntakuronka azobona yuko hari akamaro wari umufitiye so ikintu ca mbere gituma badufatwa ku d'abord nta mwanya ukurikizwa ku mpande zose deje umu journaliste uramuhamagaye 15h ashite 18h umufataniza gute ikigira kabiri nyene gutegura igiteramo avuze yuko show itangura 15h itangiye 20h none uwo mumenyesha makuru nazingiye iyo envelope ni yarindiriye vraiment wo kwicara kuva 15h gushika 20h ego urashaka kubirindira kuri patience office mugabo nta valeur nimwe abaguhaye kandi ni nkuko adashaka kuvuga ngo uraza kwinjira ku buntu kugira ngo aca gucisha ku biti no ku mabuye oya nuko yabonye ko bikwiye rero ifo yuko baza baramenya ati kujya dubaha valeur nabo barayiduha kuko umenyesha makuru bamufashe neza nabo mu gutreta inkuru yawe aragufata neza marigre ko bariko arakora akazi kiwe muga kameme aragerageza ni dede rero kumbure ashaka yatubwiye ko harimo amariske menshi cyane muri uwo mwuga bimeze gute dede tumuzi ahamagaza ibinyamakuru byinshi cyane agira yuguruze navuga nka media yiwe yitwa Isoko ivyo bintu twahereye aho ntitwasuye kumenya amakuru yavyo mu nyuma tumuna muri Black FM ubu naho afise ikindi kinyamakuru bimeze gute Isoko ko wegeranije ibinyamakuru bitandukanye urabatuma ko nije nka dede ngiye gukora bikomeye muri Isoko byahereye he ikintu cyambere cyo sinzosubira guhamagara ikinyamakuru nakiri kubera ko biragoye nakubwiye birimwe amariske menshi jewe Isoko ndayugurura nayuguruye kandi narakoze igihe kitari gute nakoze umwaka urenga ikintu cyambere nakubwiye kigoye d'abord kuba witwa umukobwa n'ikintu cyambere kigoye muri no entertainment so urahura n'ibintu byinshi uri umuntu ucika intege wo biheba yego wo biheba burundu rero je narayuguruye kandi narakoze umwanya utari muto kandi byari ko bigenda neza cyane ariko biza gupfira aho ntanguye kwizera abandi bantu ngo dukorane les partenaires biza gupfiraho donc dutangiye kuzungurukana donc twarakoranye n'umu partenaire umwe turagira aho dushika tuvuga duti ngira dufonde radio turavugana ukuntu tuzopartager donc imitahe turavugana ukuntu donc bica birangira wa muntu abicishije inyuma so acaja gukora ibindi vyiwiwe acaja gufata rya zina
aba ari agenda kwandikisha wanashima ntiyari no kwitwa uko acagenda kwandika rya zina twari twaravuganye aba ari yaje akoresha so naco byambwiye kinini naco mvuga ati ko bigenze uko d'abord manje guhagarika ibi manze nisubire kandi mpindure zina kuko sinoguma nkorera ku izina deja riko rakorera kw'abandi hamwe n'iryo niyumviriye kandi irindi naryo bariko bararikorerako so candabireka ko deja haciye haba yindi radio yitwa Isoko igirindi naryo naniyumviriye naryo urumva nsanga niryo uwo mutipe yakoreye kwa canavuga ati Joles alors candahindura izina candayigira iriba campitamwo ko ntosubira kuyigira online TV ngo candayigira media donc ubunye ndiko ndasubira kandi kugenda umva nitonze nta pression ndiko nitonze ubu ndiko ndandika amarticle ndayakora ndafise umuntu amfasha bukebuke ngiye kuri terrain ndagenda ntagiye namahoro nta pression nimwe mfise seulement kugira ngo nsubire kuvuga ngo nsubirane za nguvu bisaba ko ntegerezwa kandi gukorana inguvu nyinshi ko investisamwe amayandi mahera menshi cyane urumva menshi gose rero nico gituma ubona umengo sindiko ndakorera cyane kuri media yiwanje mugabo kandi bitavuze yuko ntegerezwa gukora kuri media ningo nshaka kuba ndayifisiga korera ko abandi nanje nkabandanya n'ubundi buzima so ubuzima buragoye kuba uri muri entertainment utitonze umwana w'umukobwa c'est très dangereux bivuze yuko rero abantu baheruka uri muri Isoko ufise ikinyamakuru citwa Isoko ubu uye kuba badafise amakuru bamenye yuko Isoko kuri Digne Delicia byahagaze Isoko ntiyahagaze ahubwo hahindutse izina hanyuma ikindi kintu naco ndabizi yuko abagiye barankurikirana babibonye n'ubu turandika amakuru turayabaha tuvuga ko nk'inkuru ya nyuma twabahaye no munsi ya Kylian Mbappe ndazi ko mwayibona so niyo nkuru igezweho kandi niyo nkuru abantu bose bashaka kumenya alors byose twabikoze ni ukuvuga ngo ibishoboka turabikora kandi bitarakunda ntibivuga yuko bitazokunda ntibivuga ko tutazobikora ahubwo ni ukuvuga ngo hahandi uvuga ngo ugira utera umugere uramanza ukitazura rero tuko turitazura kurondera equipe ikwiye iri fort muri ivyo bintu kurondera ama materiel akwiranye n'ivyo bindi shaka gukora kuko c'est pas seulement ivyo by'ibiganiro gusa oya je murabizi ko nari nsanzwe mfise n'izindi projet ndiko ndakora nkorana n'abana nkorana n'aba jeune fille aba mama urumva rero ivyo byose si ibintu byo gupfa utarukiramo n'ubu ndabikora seulement naho bitamediatize mugabo bisaba ko bisubira kandi kuza biramediatize ari gikorwa kiri complet ari gikorwa cuzuye rero si ibintu byo kwihuta kandi urumva bishe bivana n'ubundi buzima busanzwe ibindi umuntu abarimwo ca bigorana urumva bisaba ko manza gukora ikintu kimwe hagiheza kugira ikintu ca mbere nize nuko nza ndakora ikintu kimwe kigahera giheze nkatanzukira ku kintu nanoneho ngo n'urugo ni vuba urumva yuko bizova bimugora muransengera abantu nukuri aba bagafite oya ntibizongora kubera ko ndi mu rugo ahubwo nuko nzoba ngiye mu yandi mabanga urumva ansaba ko nitangira nukuvuga ngo rero ninarujamwo ntabiteguye neza hahandi nyene bizoguma bigorana bizoguma bicumbagira nico gituma ntegeza kwitaza nkabitegura bien ava buke nitonze ni Nelly Nat yavuze yuko usara mu mutwe uno musi tukubona ngaha aye mu kinyamakuru gitandukanye ubundi ndahuri ngaha aye caruba akavuga yuko usara ngo none tuzoza turababona ikavuga na mishumi hafi none tuzoza turababona ku binyamakuru bingahe ngo bajye abakobwa ngo barasara bimeze gute kuri ivyo bintu kuri Digne Delicia ikintu cambere je ntaco bintwaye ko akazi kose je nakoze bambwira ko nsara donc ariko dede ntangorane mumwe muri kumwe muri entertainment yubahutse akavuga yuko usara kandi kuri bamwe canke kuri wowe kabona wewe ubwawe ukabona umenga niterambere donc wewe wumva yuko bibabaje ko yako bivuze umukobwa mugenzi wanje kandi akabivuga nkanabyumva yumvire rero nk'ubivuga sindabimenye yumvire nk'unagerageza kuncinyiza ngo ngume hasi akanabikora mwibanga sindabimenye ko ari we ariko arabikora so je ikintu no hanura buri muntu wese ariko arankurikirana muri kano kanya canke na mishumi nizera wowe ko atanico bavyamubwiye kandi naje ntaco bimbiye buri muntu wese arafise uko akubona kandi ndi sure neza ko atanziko yabivugaye
nta nzigo yabivuganye kuko ariko arinze abivuga arinze abivuga naho abafise raison ziwe je ntaco bintu nkwaye nta na gitoya kuba jewe no bansara nkasara ndiko ndakora nkasara ndiko ndahembwa kuba no bansara nkasara atawe nkubise atawe ntutse ntakuri impuzu ngo ngene ndi gusa hari aca avuga ati none uyu mukobwa we akaguma bibona muri ntuze hama ikindi kintu naco ndakubwire hajya inzu utarimwo uguma ubona umenga iratekanye ikintu utari kurakora uguma ubona umengo kiroroshe urumva so nimba umuntu aparvenye kuvuga ati ikintu ndagihevye John umuntu wa mbere ntigera ncika intege iyo rero ndinze mvuga ati ikintu ndagihevye nuko mba mfise raison zirenga ibihumbi zituma ico kintu no gihagarika hama ikindi kintu naco jewe ni jewe ndesida c'est moi le chef de moi-même ni jewe ntegerezwa kuvuga ati ikintu ndagikora canke ndagiheba nta wundi muntu afise kundesidira rero nimba nadeside ati ikintu ndagihevye ngiye kuri iki nuko haba hari igituma mpebiki haba hari n'ikindi gituma nokora ico kindi rero biragoye iyo uri kurajajinga ikintu utarimwo utari kurakora canke uzi situation kandi siyo nawe yuko iyo aba muri jewe ngo yumva icatumye mpeba biriya nje ahandi yo bitahuye kanatsinda ndazi ko nawe abizi konsoma muga hariyo baca bifata nko kumenga ni gutyoza bamwe bari kumwe mu gisata ca entertainment bakumva yuko yo bari kugira ngo abi judging canke abityoze ico kintu cyo bivuga ko jewe n'ukuri nibaza yuko bamaze kuntyoza birenze nivyo kandi nawe nyene ndibuka ko hari ibintu yigeze kumvuga ko wenyene kandi kiryoshe n'ubu turacavugana turacandikirana mugabo ikintu cose umuntu atari wewe yama yumva umengo wewe yo gukorija muri ibi urumva dede urafise ibintu vyiwe wo decide nka wewe kubera ko ari wewe rero c'est pas elle seulement hariho n'abandi rero kumva yuko uyu peut-être yaba agutyoza canke agira iki oya je nibaza ko atagutyozana birimo kuko gutyozana ni hahandi kuko deja nk'iyo mission nta niyo nigeze mbona jewe navyumvise donc naratonze ku kazi safi bije numva umugenza mwengo dinye ngo wabonye kunye wabonye ndavuga cyane ntavyo nigeze mbona ngo yavuze aranakuvuga hariyo babi ndavuga ati na mahoro menshi sikazima tawe natutse sikazima nta kuyimpuzu sikazima nta ikintu cacu cose ya kuri jewe nta ngurane hariho abibaza yuko twaba babivuganye akarinda kubasaba oya yaba twarabivuganye mbara narabibonye nukuri ntavyo nigeze mbona kandi niyo mission za kwisaha naniyo ndabona uko nukuri kw'Imana gusa nabonye hari ababyidoze kandi nta ukundwa na bose nta nuwankwa na bose abankunda barambye ati vraiment vyatubabaje ndavuga ati ni ibintu bisanzwe niko abibona kubera akavuga ati none kana ko kaguma gataragurika ava hajaha arasara mu mutwe donc arashaka kubivuga uko mugabo kubera ko atari muri jewe ngo yumve le raison ituma mva hajanjaha Zembere mbona umenga niterambere uno musuvuye aha ukaja handi ukunguruza mbona umenga niterambere ewe sizohazunguruka hose aha shoboka hose sizohazunguruka umva nta muntu mukeneye ngaho kuri media yiwa yakwa bakubwira cadaguha umubonano wa boss kugira ngo muvugane naho jewe nzo ahantu hose jewe nshobora gukora nkumva ko nidegemvya nkumva ko ahantu hama amahoro menshi nkumva ko ahantu ataho hazohurira na vie privée yiwanje nkumva ko ahantu ataco bizonyicira mu buzima busanzwe nkumva ko ahantu ataho bizonyicira n'ukwemera kwiwanje jewe mpora numva ngo bayinsatena ngo nta kwemera bagira jewe ndagufise jewe nkumva ko ahantu hanyorohereza ukwemera kwanje vie privée yiwanje ubuzima busanzwe famille yanje je travaille ego kugira ngo dusigindira amavuta sinogena nta kubajije gatoyi cyane ku bintu biriko biragaragara ni bamwe muri kumwe mu gisata kimwe Ozi na Greta Kwizera muri kumwe muri mu gisata nyene ca journalisme barakoresha YouTube yabo sinzi ibintu bimwe biriko biravugwa ni giteramo bateguye Greta ni ide yagize igiteramo ariko naho nyene kuri umwe asanzwe batyoza Nelly Nat yaravuze ati iki kintu ntikibaho barafashe nabi muri Gen Pasi ivyo bintu
ntivyo kumvikana nta na kimwe twokumva kumva yuko bamuretse ngo ntiyinjire ategereza kuriha bimeze gute kuri Digne Delicia wewe hari ico vyo babimubwiye canke kukumbure n'abantu muri kumwe mu gisata kimwe mani iyo utarategura ikintu na kimwe canke iyo utarategura igiteramo ubona umenga abantu bagitegura n'abantu bavyumviriye mu gitondo bagikora après midi mais c'est pas ça hariho amajoro abantu barara kugira ngo bategure igiteramo rero no kuvuga ngo ni ca kindi navuga ubwa mbere buri kintu cyose gifite uko gitegura nimba bari bavuze ati nta muntu n'umwe arekuriwe kwinjira atarishe c'est comme ça niko bimeze niko biri wowe ukora urabyakira wowe nimba kandi jewe nibaza yuko peut-être ngira habaye manque de communication ngira ntibagashize ko abantu bose bategerezwa kwinjira bari nibaza ko ako kana ariko ko bakarabuze sino nimba ushitse ku muryango bakakubwira ati tu dois payer sikuvuga ko uwo muntu abikubwiye atakumenye canke atakubonye uwo kugira woroshe ibintu urariha ukinjira muri sho hambisigaye ukareklama hariho bavuga yuko hategereza kuba hari abaregent bategereza kutariha ngo kubera swatsi baba bari mu muziki wa kera nabo nyene kwinjira batorinda kubarihisha kuri coye gute arico bivuga ko mureke kuzamufitina shani imitwe y'abantu n'ukuri kw'Imana jewe Imana imbabarira mugabo jewe kubganje nta muntu n'umwe atarakwiye kungana n'ubundi kw'isi y'Imana nukuvuga ngo muri ico gihe iyo jewe navuze ati ndateguye ikiganiro ciwanje ndagitumiyemwo nakanana abasigaye nimba bashaka kuja muri ico kiganiro they pay c'est comme ça nimba navuze ati bashaka kukijamwo bose barariha nuko na mama yinjiye ku muryango afande mubwire ati leta pesa kandi arayaguhujya wewe bakubwira ati ni mukazi je ntaso urumva rero kuvuga ngo ni muri legend nta wavyanse mugabo urinze ushika bakakubwira ati buri rugo rwose rufisa amategeko yago nimba uji wacu tukakubwira ati iwacu winjiye kuri birato urabikura ntudusigurira ngo urumva ngo jewe ngo ndi PDG ngo ambura ntumbwira ngo wambaye Air Force ambura usige hajya kuko uje mu rugo iwanje rero urugo rwose rufite amategeko yabo buri igiteramo cyose gifise uko giteguwe rero gusa ngira nk'abasaba abategura ibiteramo muze muri akresiza muvuga muti ibintu biteguko ibintu biteguwe haragenda hajya anye kwa bifesi hagira umuntu agenda kuvuga ngo ni muri legend ngo yinjira kwa gusa umuntu ari muri legend takuba mufite aro wahawe invitation oui sivyo wahawe invitation ni sawa urazana invitation ukinjira mugabo mu gihe uta invitation ufise ukaba wari wipfuza kuja muri ico kintu genda kurikiza amategeko y'abandi bariko baragira hama winjira ko muri uwo mwanya ntiwinjiye nk'umu artiste winjiye nk'umuntu wari we wese nimba winjiye nk'umu artiste naho supporting abandi je numva ntaco bitwaye muga kameme nawe nyene ngira ashobora kuba afise ukunda bibona ariko jewe kubganje nimba ari ku giteramo cari giteguwe nuko nyene nta bindi byategezwa guhinduka dede nk'akajambo kanyuma amatwimanukire twigire kumbure nk'abariko baradukurikirana akajambo kanyuma basigire icambere ndabakunda cyane hama ndabashimire gose mwese mwatukurikiranye kumbure ino interview irafise ico ishobora kubungura canke kudufasha twese hamwe hama kandi kindi kintu naco wowe uri kurakora ikintu cari cyo cyose never give up ntuhagarike ikintu ngo kubera ko urushe oya hagarika ico kintu kubera ko wabonye ko tinahejeje aha niho nategerezwa gushika aha niho nategerezwa gushikana kino kintu shika ku ndoto zawe hama ikindi kintu naco mwibagira nta hantu na hamwe handitse yuko umwigeme wo mu entertainer ataba serious nta hantu na hamwe handitse yuko umwigeme wo mu entertainer tubaka nta hantu na hamwe handitse yuko umwigeme ari muri entertainment adashobora gukora ibintu vyiwe atarinze kwitwa amazina aya nariya rero focus ku bintu uri kurakora hama ubandaye utibagira gusenga utitaho abakubona nk'abasazi utitaho bagutera intege cyane rero n'umuntu agutera intege cyane mu nyuma bikagutera amanyama kumva umengo wogenda amaboko oya
ugara oya abagutera intege ni beza n'abakuvuma ni beza mugabo raba hose aho bigarukiriza hanyuma bigufashe kwa avance batakindi kibazo mufise murakoze dede ndagushimire cyane ndagushimire nawe nshimire n'abakunzi banyu mugire subscribe umufana wanje naho yoba umwe aza kugira subscribe kuri no media aza kubakoze cyane kandi abikore kubwiwanje merci beaucoup ndabakunda cyane kumbure babandanye baza kuri Safi Beach wandanye wumva neza tous les samedis tous les dimanches niho bari bandi hajya bimeze neza abari show vraiment en tout cas umaze guhindukana mu mwanya muto ntubibaza yuko umaze kuhaza ni yidoga nta muntu vraiment numwe arahaza ngo yidoga tuvuga mu ndimi zose igifaransa icongereza ikirundi igiswahili kiganda turaguha show we ukiryohererwa ndagushimiye cyane merci beaucoup kumbure ku bataragira s'abonner j'aime commentaire partage numwanya wiwanyu kugira ngo bino bikorwa bishikane kure ndizera neza ndabafise ko nzoshika kure Digne Delicia na je Ange Delicia ndabashimiye cyane yari kuri Akamo TV naho uta bye bye